Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mudukurikirana kuri ikirego cya Boss TV. Amazina yanje yose ni Cyubahiro Loïc. Nkaba mvukiye Bubanza kuri centre. Uno munsi nkaba ndi ngaha mwihiganwa rya Yaga Nawe ryateguwe na televiziyo ya ikirego cya Boss TV. None ati Loïc utuzaniye iki uno munsi muri kino kiganiro tuza kuyagako? Mwihiganwa rya Yaga Nawe je nabazaniye ibijanye n'amateka y'ihiganwa rya Primus League Burundi canke Ligue A. Iryo higanwa akaba ari ryo ngaha iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo mushobore kubitahura neza ni cicaro ca mbere gikinwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko dusanzwe tubimenyereye abakunzi b'inkino ku isi barakunze kumenya imigwi yubatse amateka yakoze ibikomeye cyane mu mahiganwa yabo, nk'akarorero twavuga imigwi nka za Real Madrid. Abantu benshi usanga bazi ko ariyo migwi imaze gutahukana ibikombe byinshi mu mahiganwa ya La Liga, za Juventus ari mu Butaliyano, Bayern muri Bundesliga mu Budagi n'izindi nyinshi cyane. Rero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise imigwi yakoze ibikori nka kandi binashimwa cyane. Ihiganwa ry'icicaro ca mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi iryo twokita Primus League Burundi ryatanguye mu 1963. Uwo mwaka nyene niho umugwi wa Estela Matutina, umugwi wa mbere washoboye gutahukana iryo higanwa, yaritahukanye uwo mwaka nyene w'1963. Nivyagarukiye aho umwaka wakurikiye w'1964 uwo mugwi waragarutse uriyongera ico gikombe. Umugwi washoboye gukora amateka hoko igoye kuzoshikira ni umugwi wa Maniema Fantastique, aho uwo mugwi washoboye gutahukana igikombe ca Primus League inshuro zine zikurikirana atawundi mugwi ubukoreyemo. Igikombe ca mbere yagitwaye mu 1965. Usuriyongeza icyo gikombe kandi mu 1966. Urasubira uraciyongeza mu 67 no 68. Ayo mateka n'amateka inashigirwa umugwi wa Maniema Fantastique washitseko meme no gushika muri kano kata wundi mugwi urashobora kubikora. Vitalo Football Club abenshi barawuzi. Uwo mugwi nawo nyene washoboye kugira amateka dasanzwe mu higanwa rya Primus League Burundi, aho watwaye ibikombe bitatu bikurikirana inshuro zibiri. Inshuro ya mbere hari mu 1979, aho uwo mugwi wa Vitalo watahukanye igikombe cy'ihiganwa y'icicaro ca mbere rya Primus League Burundi. Ucuragaruka uraciyongeza mu 1979 uragitwara, hamwe no mu 1980 umugwi wa Vitalo waragarutse uriyongera ico gikombe ku nshuro igira gatatu. Iyindi nshuro igira kabiri yaje gutwara ibikombe bitatu bikurikirana hari mu 1988. Umugwi wa Vitalo waraje uratahukana igikombe ca championnat ya Primus League Burundi. Ucugaruka uragisubira gitwara irigira kabiri mu 1999. Vitalo Football Club mu 2000 waragarutse utwara ico gikombe kandi ku nshuro igira gatatu. Rero ayo mateka umugwi wa Vitalo wakoze n'ayandi mateka inashikirwa atawundi mugwi urashobora kuyakora. Ayandi mateka umugwi wa Vitalo Football Club washitseko sayandi nukuba ari wo mugwi wa mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi umaze gutahukana ibikombe byinshi cyane vya championnat ya y'icicaro ca mbere ngaha mu Burundi, aho umaze gutahukana ibikombe bigera kuri 21. Tuwamenyesha yuko umugwi ugira kabiri ukurikira wa Inter FC nta birebire cyane kuko umugwi wa Vitalo ubusumbye ibikombe byinshi, aho uwo mugwi wa Inter FC wobo ufise ibikombe bigera ku 9. Mu kibanza cya gatatu cyatwasanga umugwi wa Maniema Fantastique wowo ufise ibikombe bitandatu. Vyumvikana rero ko umugwi wa Vitalo Football Club n'umugwi wubashwe nkuko mubizi cyane nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi wakoze n'amateka agoye kugira ngo hazobone kundi mugwi ushobora kuyashikira. Mu mateka kandi yiganwa rya Primus League umugwi wa Vitalo warashoboye gutahukana ihiganwa
ryo mu 1998 muri ivyo bihe kandi niho twaje no kubona abakinyi b'ivyamamare bahavuye baza baraduga bashoye no kuja gukina mu yandi mahiganwa nk'abakinyi nka Jean-Marie Mbuyi yahoze ari capitaine emblématique w'umugwi wa Vitalo Football Club, abakinyi nka ba Malik ba Kazadi. Noca ndabibutsa ko mu yandi mateka umugwi wa Vitalo Football Club wakoze nayo gusohoka gukina ihiganwa rya Ligue des Champions ku mugabane wa Afrika. Niwo mugwi wonyene dufise nga mu gihugu cy'u Burundi washoboye gushika mu gikombe ca nyuma finale ya Ligue des Champions nga ku mugabane wa Afrika, nubwo wahavuye uvamo. Mu Burundi turafise imigwi myinshi yashoboye gutahukana ivyo bikombe ariko vya Primus League ariko ubu itakibaho. Ni nayo mpamvu mukunda kubona yuko ubu dufise imigwi mishasha. Ndazi yuko hari abo cha bibaza ati none imigwi nka za Aigle Noire, Musongati, Flambeau du Centre, iyo ni imigwi ya vuba, nta mateka manini arubaka mu higanwa rya Primus League Burundi. None Primus League Burundi mu 1963 iryo higanwa ryo ryatanguye rikina imigwi ngahe, hakoroka imigwi ngahe? No bamenyesha neza yuko iryo higanwa ryakinwa n'imigwi 12. Mu migwi 12 hakoroka imigwi 2. Ariko iyo forma yaraje guhinduka mu myaka ya vuba cyane, twoca tubibabwira nko mu myaka ya 2012 ishira 2013, aho ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryaje kwiyumvira ko ryo kongereza igitigiri c'imigwi ikina ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri uwo mwaka nta mugwi wigeze ukoroka uva mu cicaro ca mbere ukoroka mu cicaro ca kabiri, ahubwo bace baduza umugwi wa Legue Pied du Lac n'umugwi wa Volontaire wo mu Gatumba. Mu mwaka rero w'igihumbi 2013 ushira 2014 hoho haraje gukoroka imigwi igera kuri 2, umugwi wa Transport yo mu Gatumba n'umugwi wa Flamengo wo mu Ngagara. Ariko umugwi ishira mu ry'umupira w'amaguru FFB mu Burundi hoho ryaciye riduza imigwi igera kuri 4. Twababwira nk'umugwi wa Olympic Star usanzwe ukina hariya imuyinga, twababwira umugwi wa Nyanza United unawo ntukibaho, umugwi wa Rusizi FC waharukina mu ntara ya Cibitoki, n'umugwi wa Le Messager do Bujumbura. Niyo migwi 4 yaciduzwa mu mwaka w'inkino wa 2013 na 14. Niko guca turonka rero gushika muri no kino gihe imigwi igera kuri 16 maze atangura no kuzarakoroka imigwi 3. Ariko rero ivyo tubikoze kugira ngo mushobore kubitahura, kuko mu kiringo twahawe muri no higanwa nticarimo, ariko kwara kugira ngo mushobore gutahura ingene twarose imigwi igera kuri 16 mu higanwa rya Primus League, n'ingene hatanga kuboneka imigwi 3 ikoroka mu cicaro ca kabiri. Mu kurangiza twumvise yuko ihiganwa rya Primus League rifisa amateka agiye atandukanye yaribayemo. Rero nizere yuko gushika muri kano kanya buri muntu wese adukurikirana agiye kuza aramenya ihiganwa rya Primus League ryatanguye ryari, nuhe mugwi watwaye igikombe ca mbere c'ihiganwa rya Primus League, nuwahe mugwi ufise ibikombe vyinshi mu higanwa rya Primus League, nuhe mugwi wakoze amateka abigoye kuzoshikira. Nizere yuko muri kino kiyago cacu twagiraniye namwe mwumvise yuko ihiganwa rya Primus League Burundi ryatangwe mu 1963. Mwumvise yuko umugwi wa mbere watahukanye ico gikombe cha Primus League Burundi n'umugwi wa Estela Matutina mu 1963. Umugwi wakoze amateka y'intashikirwa n'umugwi wa Maniema Fantastic, aho washoboye gutwara ibikombe 4 vyikurikirana, no kuvuga kuva mu 1965 gushika mu 1968. Mu kurangiza kandi mwumvise yuko umugwi wa Vitalo Football Club ari wo mugwi wakoze amateka yandi y'intashikirwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho washoboye gutahukana ibikombe bigera kuri 21. Ariko kandi nitwo kwibagira gukengurukira abateguye rino higanwa ndetse n'abarifashe mu mugongo bose. Mwebwe musanzwe mudukurikirana, nta kindi tubasaba no kugira s'abonner, j'aime, partage, commentaire kugira ngo mubandanye kuza muraronka ibindi biganiro bitari ibi bica kuri televiziyo ya Ikiyago ca Boss TV. Ciao.